Madusenge bakozi Imana mwitegure gusenga kuko ndumva imbaraga zibuhora. Imana yarambwiye ngo ku kwezi k'umunani n'ukwezi kw'intahe n'ukwezi kubohoka mu izina rya Yesu. Ariko nakomeje kumva ngo hari hagasho k'abantu batatu ariko bumve ko gahagaze. Karahagaze ngo karahagaze buriya karahagaze. Nimba ukeneye ibimenyetso ubihabwe. Mwarisoma aho tumanuke naho tugiye gusoma. Arabavuga ngo urumva yes kugira babone karivyo. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mariko 5 ku murongo wa mbere. Ego. Ijambo ry'ubutebuze ngo Yesu asenda abadayimoni benshi mu bantu. Harabazimu bari mu bantu bagiye kubarekura. Nitegure hari umuriro ugiye kumanukira aha hantu kandi uteye ubwoba. Nasenze nijoro mbaza Imana numva icyo tugiye gukora no munsi. Imana irambwira ngo iraza kubohora. Amen. Amen. Hari abantu ushobora kububoshe ntubimenye. Byari nicaye n'umugabo naramuvuze muri burakeye ryari twari babiri ntiyaranzi. Arambwira ngo buriya aravuga ngo inzoga kweri ngo inzoga ngo ni ikintu gikomeye ngo nta nzigo zifise. Ngo iyo abazifise inzigo inzoga narayinyoye ngo ni ukuri ngo simba ndiho. Ambwira ngo yanyoye Heineken 40 siwe yayikarana. hanyuma na boke 10 arenza ko n'ikirahuri cya whisky acarakesha. Amen. Ivyo bintu vyonyene aho bisuka mu ibido kabisuka mu ibido veritre nibaza ko yorenga ntiyorenga. Kandi umuntu nk'umubwiye ngo gwe kinju y'amazi imwe yonyene litiro rimwe aretre dimi ntayomara. Amen. Kandi nkaho umubwiye ko agwaye abazimu mwogwana mwokwicana ubivuze nabwo baturafise abadayimoni muri wewe ariko ntafise naboroshe. Rero tugwaye ubwoko bwishi. Haleluya. Haleluya. Hari zivuga nka ziriya muhejeye kumva, hari n'izindi zibosha abantu ziza kubarekura. Tera haleluya. Amen. Uko hari imyuka itavuga naho wosenga ntivuge, ariko iyo myuka yose iraza kuturekura mu izina rya Yesu. Dutahe twidegembya abana b'Imana. Haleluya. Amen. Hanyuma Bafata hakurya y'ikiyaga ego mu gihugu cy'Abagenaseni. Avuye mu bwato umuntu yinjiwemo n'imwemu ihumanye ava mu masenga y'imva aca aramusanganira. Yaba muri amasenga ntihagira uba akibona icyo ashobora. Yaba muri ayo masenga ntihagira uba akibona icyo ashobora kumubohesha. Niyo woba umunyororo kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi. Iy'amaboko akayicagagura, iy'amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zomutururuza. Maze iminsi yose ku mugoroba no mu ijoro yama muri ayo masenga no ku misozi aboroga yikibagurisha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanga arunama asemerera n'ijwi rirenga ati, ungomba kwiki ga Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakurahiye Imana nturinde kunsinzikaza umbabaza. Kuko yari amubariye ati, va muri uyu muntu wa mpwemu ihumanye. Aramubaza ati, witwa nde? Aramwishura ati, Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi.
aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri icyo gihugu. Kandi kuri uwo musozi hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha. Izo mpwemu mbi ziramwinginga ziti, turuhike muri ziriya ngurube tuzinjiremwo. Arazemerera. Izo mpwemu zihumanye zimusokorotsemwo zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe zisuka ku kiyaga. Zari nk'ibihumbi 2, amazi araziniga. Abaziragira barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi. Nabo baza kuraba ibibaye ibyo ari byo. Bashikaho Yesu ari, basanga uwari yinjiwemwo n'abadayimoni yicaye, yambaye ubwenge bwagarutse. Umwe yari yinjiwemwo na cya gitero, baratinya. Ababibonye babadondera ibyo uwari yinjiwemwo n'abadayimoni. Reka tugezaho ukenera kugarumanuka araza kumanuka. Amen. Ariko uyu munsi Satani n'abadayimoni wiwe bagiye kubihomberamo. Yesu aragiye kubahombya mu izina rya Yesu. Uyu muntu birivuze ngo yarimwo dayimoni urumva ko zari 2,000 n'ingurube zari 2,000. Yari mu gitero rero. Uyu muntu ntabwo yari acyambara. Uyu muntu yaba mu mva. Niho yaba, akirirwa ku misozi, akarara mu mva iminsi yose. Nta kintu na kimwe ngo cyashobora kumuboha, kuko urumva nyene yari yarabujije amahoro abantu. Ariko Imana ishimwe, umunsi umwe nk'uyu waje hano ahura na Yesu. Ntabwo nubwo byumvise, umunsi nk'uyu waje hano ahura na Yesu. Haleluya. Arangije uyu muntu yaba mu mva, yabamwe abazimu batandukanye bakomeye. Hanyuma uwo munsi dayimoni zibona Yesu. Narabwiye abantu ejo, Imana iduha imbaraga. Haleluya. Ariko haleluya, ziri hejuru y'abadayimoni, ziri hejuru y'abapfumu n'abarozi, ziri hejuru y'abagutesheje umutwe. Haleluya. Ariko haleluya, ku buryo ahantu mwicaranye abona ko mutanga n'umuruta. Haleluya. Arangije ngo abona izi ngurube, abona uyu muntu. Hanyuma zimenya Yesu. Burya Yesu abadayimoni baratuzi. Haro baraye basengera, bamuzanye nijoro. Ngira hari nka saa 7 sasa, habo saa 8, hari saa 9. Hajya niho bari bamuzanye. Saa 5. Sinzi ko batashe bamukijije mugabo. Yaje gusenga. Ari ngaha. Yarimwe abazimu nkamwe yihenza akabivamo. Ntuzogaruke hano. Amen. None ndamuhende. None izo mbaraga z'umuntu yo kurarako, nawe utagomba kubiguma ukacuga umuzihamagara. Aho yatuboye. Amen. Erega hari abantu baza hano kubera imisonga izibuye, hanyuma irekwe agacagenda. Rero ko zakurekuye baraye baraboroga, muvemwo vayo, muvemwo vayo, n'amatara atenda arakama. None uwo muntu yagomba kugira ngo muvemwo, nawe utagene ko zikuvamo rwose, uwo muvana he? Amen. Zari zamugoza adashobora kuvuga. Nyamuragi, yarimo za nyamuragi. Haleluya. Muvemwo. Saa 5 muvemwo. Saa 6 muvemwo. Saa 8. Amen. Aho Yesu ashimwe. Twigeze gusengera umuntu hano,
mwari Majidi nibaza kumwibuka, yari umukobwa nibaza kaza kumwibuka n'izi. Hanyuma bamuzanye turi ngaha, abamuzanye ntuze harimo ngaha nabonye hari inyuma, yamuzanye ni team ivuye aho haruguru, mamande Georgette, bamuzanye bamuboshe n'ibiziriko, turamusengera baca mutangaha baca baragenda, batere ngaha mu rusengero, turasenga n'intugutira he, turasenga arabohoka. Georgette yaherutse mu rusengero uwo munsi nyene, nk'ubu yopfa twomubaza nde ko wamutaye ngaha, muba babonye bimufashe baca baramuzana mutahana. Amen. Ariko uyu munsi imyuka yose reka ubuzima bwacu turekure mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Uyu muntu ngo yibera mu mva, yarara mu misozi, bamubohesha iminyororo akayica, bamuha amaguru n'amaboko akabica. Mani tugirire neza, ariko agira amahirwe nk'ayo wagira uno munsi. Mani tugirire neza, haleluya. Mani shimwe. Narimvuze ngo Imana ishimwe, narimvuze ngo Imana ishimwe. Ngo babona Yesu aravuga ngo turakwinginze, turakuzi, ntutwirukane muri kino gihugu. Nubona nk'uwo muntu harimo dayimoni zo kunywa inzoga nk'izo, iyo akirijwe abahombeje mwene akabare. Bambwiye ngo amungombo ntuze Heineken imwe ngo ni 15, nayo nyene 15 bivana n'ahantu banywereye. Amen. Hose sikenze, bivana ahantu wicaye. Hari igihe zizimba bivana, hari igihe ziduga bivana ahantu wagiye kwicara. Amen. Urumva ni igiharo gisanzwe nk'abagenda naheze kugwa ntayo nzi. Hanyuma Yesu ashimwe cyane. Twaragwije zidusanga ni hafi mu 700 arenga. Naho wowe uri umukire ushaka kujya 700,000 umunsi umwe, iminsi 10 muri miliyoni 7. Amen. Uwo muntu agwaye abazimu arakeneye kubohoka. Amen. Haleluya. Ariko haleluya. Hari n'abandi bavuga ngo je kazima ntageze ngaho, jewe kazima ntagera ngaho nwakamwe, niryo nibohera uraboshe. None ko abandi banywa amazi akababumba we kugumwa kamwe. Ndumva ngiye gusengera abantu Imana ikabatabara. Ndumva hari igikorwa Imana igiye gukora mu izina rya Yesu. Bica ziramubwira ngo ntutwirukane muri kino gihugu, utwemerere tuje muri ziriya ngurube. Kandi ingurube 2,000 uzigwijije harimo amamiliyoni menshi. Hanyuma izo ngurube ngo zari ku gatembwe, aravuga ngo ndabaretse ni mujeyo. Ngira niho hahandi bamwe bene data baciye bankira kuzijya ngo zirimo abadayimoni. Nibaje kuri 11 baraba Kamenge. Acazohereza baje hajya mu Kamenge baraba. Ziya zarapfuye, ntiwumva hari yahiye ngo ziya zarapfuye. Yesu ashimwe. Zica zinjiramo ngo zica ziroha mu mazi zose zirapfa. Naho zapfuye ingurube dayimoni zo ntizapfuye. Reka mbabwire uyu munsi buri dayimoni yose reka ubuzima bwawe izikure kure mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Haleluya. Hari dayimoni z'ubwoko bwinshi. Hari imyuka ivuga n'itavuga. Mani dufashe cyane. Iyi myuka rero turekure, ubwoko bw'Imana bwidegembye, Imana turekuze, iyi migozi icike. Aravuga ngo niziturekure. Amen.
bugiye umenya ko umugabo wawe arimo dayimoni ntiwari kwahukana. Oya, wari gusenga izo dayimoni zikamuvamo. Uyu muntu uzimaze kumuvamwo ngo yaciye atangura kwambara. Haleluya, haleluya. Yaciye atangura kwambara. Abantu ngo batangura kuvuga amakuru. Ndumva hari abantu bagiye kuvuga amakuru kubera Imana itabaye abantu, kubera Imana ibohoye. Tera haleluya. Wari ukwiye kurwana imbaraga ziri ku buzima bwawe. Ubugoro ukabuheba kweri. Ubugoro wobuheba. Amen. Ukabuheba. Ukaba umuntu w'Imana. Ukabohoka. Hari imyukire kitavuga. Yesu ashimwe. Mwiki gihe ntubona ushaka gukora urubanza. Umuntu arimo dayimoni yo kwiba, y'ubusuma. Umuntu bakamuhinja akaje yatwaye n'ikiyiko. None iyo myuka mubi wumva iyo ntivuga, mwene iyo ntivuga. Bakamuhinja agatwarana n'ikiyiko. Bakamuhifana agatwarana n'ifana. Nikidaji. Iyo myuka yose turekure. Kubera iyo yatujije kugera aho tukakagombye kugera. Yadutesheje ubwizigirwa. Mana tugirire neza. Tera haleluya. Ariko haleluya. Hari imyuka igomba kuturekura. Uyu muntu ngo Imana iramubohora. Atagira isura itandukanye niyo yarafise. Umuntu iyo yabohotse agira isura itandukanye niyo yahorana. Kandi burya tugomba gusenga. Mana tugirire neza. Tera haleluya. Ari gihura n'umuntu ukabona byukuri umurabi. Yesu ashimwe cyane. Nkamwe bavugiye gufata abasuma. Bagafata ibintu abantu babasuma. Ugasanga ntibo kurengana kandi usenga. Polisi iri kwiruka ku ndaya ugasanga we ntiyo gusiga. Murasa. Amen. Haleluya. Bagiye gufata indaya ugasanga nabo bokurizamo bagafa bakugarura mugabo wagezeyo. Nani iyo sura ntiwoyireka. Amen. Amen. Ariko hari igihe wicarana n'umuntu bati ibyaye byose uyu muntu naho atavuze ashaka kuba afise agakiza. Amen. Reka tugaragaze icyo turi, Imana ikwiyereke. Tera haleluya. Mana ishimwe. Ndumva imbaraga z'Imana zigiye kumanukira hano mu izina rya Yesu. Imana ikakubohora, Imana ikagutabara, Imana ikaguha intahe. Tera haleluya. Murana mwiki gihe haje ibintu byinshi. Yesu ashimwe. Mwiki gihe cyiherezo. Ejo nahuye n'umwana w'umukobwa amahereni ngaha 3 n'ayandi 3 hano. Nabiri ngaha. Yatoye ibintu bigenda birekeye. Ngira no ku rurimi byarimo. Ndavuga nk'uyu kweri aba bazimu bazomurekura kuwa kangahe. Aho ye na polisi ifata indaya baca bamujira. Nagomba dusenge. Mwiki gihe n'abakozi b'Imana bakino gihe batandukanye n'igihe cyacu. Hari ibintu bije muri iyi myaka ya vuba. Yesu ashimwe. Usanga abaprofete bakino gihe yambaye pocket. Yamanuye. Kandi cyo gihe nakizwa n'ahatari kera gose nta mapocket yari ahari.
Garabe nta yarahari buno na nefu ho nakizwa nta ma pocket yarahari. Ya. Uye n'umuntu akijije barabura kafisa gakiza muri we. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ariko uhorondeye mu escrow wa mbere uzomurondere mu rusengero. Amen. Muntu w'Imana kera naho yajya kuri boti ukavuga ati ndakijijwe gusa bakubona na Bibiliya. None umukwiba agenda nyine yambaye neza. Umuntu akwese koroka aba yashize ko n'ikoti. Barabonye ko abambaye ipantaro zikoroka arabaye ko bose babinuba. Ashira ku ikoti. Umumama aba yazimanuye neza kugira gutera imitwe. None umuntu yanyivye cyagihe mwibaza ngo yari yambaye nabi. Oya umuntu yigeze kunyiba ngaha. Yaranye sikorotse yavuga humirije ngo urabona pasiteri. Ngo Imana yangendeye. Ngo nasenze. Ngo ijambo ry'Imana mwigije kwa Mungu ryamfashije. Yagira nkuko nyene. Jewe narinzi ngo nta muntu yombesha. Ngo nta muntu yonyiba. Ubu tarashikirwa. Yarasinziriye uwo mugore. Yewe gaye ndamwihera amafaranga yiwanje. Yaranteje inyatsi n'amazi ameza binafata n'ikingorongoro. Yavuze ngo nigisha abana. Ndagira nkuko nyene ngo nigisha abana. Tena kuri ni muri Sunday school kunahangwa. Njanja muri vivante kubera umugabo. Nyansanga n'umusuma w'urwego hejuru. Umwe agurisha inzu yirimwo. Akaza bati mupangayi ntabimenye. Uvuge bukebuke. Wewe raba gusa raba. Ubu ni mupangayi wanje. Burampa vase ibindi tuzoza twandike ejo. Yarahumiriza. Wibaza ngo ari yambaye nabi. Oya yaza yambaye ngo pasiteri ngo urumva ngo ni imodoka ndayisize hajya haye ngo imodoka yahengira. Yesu ashimwe. Hariho abantu b'abayesikro bo mu rwego hejuru. Kuwa kane nababwiye umukobwa yitwa Anita. Kuwa kane yarabesha ku rugero rw'urwego hejuru. Yakore mariage mu Nyakabiga muri Pentecote. Twarasengana ahantu. Hanyuma ntiyigera yiha ibintu bitoyi. Yakubwira ko akore ahantu mabara akomeye. Hanyuma nza gusanga afise akaresitora mu bwiza nako nyine kadafadika. Aca henda umuhungu w'umuenjeniyeri k'umukobwa ari muri sashi. Kandi bukumba afise amashuri 6. Babaye muri Ruyigi hajya mu Kinama. Umuhungu amen. Haleluya. Arangije mariage iheze aravuga ati rero nagomba uzane diplome yawe uzogenda uyizane. Yakubwira ko yigishijwe n'abazungu none iyo myuka yo kwidudura hasi mwene iyo ntidudura hasi. Ariko nari nkeneye ko Imana itubohora mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Hari abantu bagwaye imyuka mibi ariko utobishobora. Mana itugirire neza utobamenya. Yo tugenda uzaye diplome hari umuntu yanyemereye akazi. Diplome ya hehe? Cyaramubwira ati rero kuwa mpenzi iwacu ni Ngozi. Cyaragenda yari afise inzu. Cyaragenda amuduga nayo. Acamugurira n'isuka. Nta misi bamaze mu Kinama. Ubwo rugore nyamwabo jya ruzogira imyaka myinshi ngo ruzo rurambe. Sinibaza ko byokunda. Uvuga icuri uvuge ko wavyaye. Nigeze kwakira umuntu umwe arambwira ati abantu twazananye nabo dusengana.
ntibazi ko mfise abana. Ntuzovuge ko mfise abana, bazi ko ndi umukobwa. None uyu muntu abyaye kane yambwiye ko afise abana bane, atagomba kwemera ko afise bane. Niba umva niyaronka umuhungu amutwara aho batazomuhenda. Egi ni deliverance y'ubwonko. Amen. Haleluya. Imana ikubohore. Imana itubohore. Imana ibohore ubuzima bwawe. Tera haleluya. Imana ishimwe. Vuga imyaka ufise. Reba uvuga ko ufise 28 kandi ufise 40. Nje imyaka mfise ni nyene nimba wankuze nukunyene fata ukunyene. Nani wovuge 30 kandi ufise 40. Mungu ariko mujyango dusenge. Ariko Imana itubohore. Nari mvuze ngo Imana itubohore. Nari nsenze ngo imigozi tuve ko mu izina rya Yesu. Nigeze kwigisha kuri deliverance kubohoka kwishavu. Kubohoka no ku rurimi. Nega naryo nibohero. Uzi ko abantu batazogaruka mu Burundi kubera ururimi rwabo. Bariko barayerera batagwanye, nta nibombe bateye, nta n'ikintu bakoze kubera ururimi. Ururimi murashaka kwima amahirwe yo kuba mu gihugu. Muravyumva cyane muvyumva. Ururimi hari abantu batazogaruka ngaha bapfuye bayerera. Nta kindi bakoze ururimi. Aka. Ururimi ni rubi. Bibiliya yavuze ngo nakantu gatoya kameze nk'akampi akagaturura ishamba. Ururimi rwaratuma abantu barara bariruka. Ngo numvise bavuga ngo uyu munsi baraza gutera. Ngo numvise bavuga. Abantu bakarara imizigo ngo nindabivuze ngo numvise. Abantu bakarara bikoreye imizigo. Ngo byage ngo numvise ngo hari amakuru nzanye. Numvise. Bababonye ngo ndabyumvise. Wababonye ngo ndumvise abantu bakarana imizigo kubera ururimi. Kandi ngo abarukunda bazojya n'ibyo guhamye. Amen. Haleluya. Haleluya. Ururimi ni kintu kibi. Iyo ukoresheje nabi rurakuzanira ingorane. Hari abantu batokandagira hano kubera ka baba mwihema ubu kubera karimi. Amen. Amen. Haleluya. Muntu umwe yarambaje 2014. Arambaza ngo ibi bintu uzoyibona ngo wewe na gute. Ntabwo ntijewe. Umuntu azobisha mu bizomuhitana. Ni Imana bikubwiye niko ndavyumva. Kandi ko navyumva. Kandi wabigiyemo wese byaramuhitanye. Ntabwo ntijewe ubwa mbere sindi mu politiki. Haleluya. Sinzona yijamwo ntabyo nzojamo. Nta nuzo kumva ndiko ndabivuga. Kuko je ntibindaba ivyo bindaba nukubwira Yesu abantu bagahinduka bagakizwa. Tera haleluya. Je niko kazi kiwanje. Mali tugirire neza. Jewe narivyo ntibindaba nta nuwoza kundondera. Amen. Ndaryama ngasinzira. Navyuka sanga abandi bagiye. Nta ngorane mfise. Amen. Nari mvuze ngo ngwiki ururimi. Ibindi nzobivuga hanyuma ariko Imana ikubohore. Nari mvuze ngo Imana itubohore. Nari mvuze ngo Imana itubohore. Tera haleluya. Imana itubohore. Tera haleluya.
wese nkubujije kujamo kuko turakeneye abashikiranganje n'abashinga amateka kandi wowe umushikiranganje umushinga amateka utagiye muri politiki ntibikunda byo kunda ujamo turakeneye abantu b'Imana rero babirimo kandi babirimo neza turagomba gusenga Imana ikubohora iri bohero Imana iri kuvanemwo mu izina rya Yesu uyu muntu ngo yaraboshe yaba mumva na n'isaha hari abantu baraye mumva hari abantu baraye mu kaga hari abantu baraye barira n'Imana yantumyeho turagiye gusenga inyuma y'isengesho ngiye gusenga Yesu ashimwe cyane munyemereye aho muri burakebo tumaranye indwi tumaranye ukwezi ejo bwo nibwo tuzorangiza amasengesho yacu y'imisi 21 ejo kuva ku munsi wa mbere nzobabwira amaribandwi cyangwa amasoko ndwi Imana ishobora gucamika guhezagira tuzobitangura ejo haleluya twize ibintu bikomeye Imana yaradutabaye narababwiye abo muri burakengo iyo hageze kwa Mungu tubahe ibintu bishushe ntitudetaya ngo tuvuge kimwe kimwe urumva ko ndabivuze iyo nigisha nkavuga ingaruka z'inzoka by'ukuri inzoga nazo nyene nibohera unywa zikeyi cyane nyinshi va mu byaha dukorere Yesu va mu byaha tubohora umuryango wacu va mu byaha tuvuga Imana kandi zoduhuga ngo budashira tera haleluya nagomba dusenge Mana yampaye umugisha ejo twagize ibihe byiza haleluya hari abantu ndi kumva baroze imyuka y'ibisazi ariko iyo myuka igiye kubarekura jya mama wejo sinzi ko yabohotse sinzi ko yanaje yagarutse yagiye mu bitaro yari mu bihe bikomeye yaje avuze induru ariko mu ijuru hari Imana itabara muhaguruke dusenge iyo tugeze mu mwaka nyawo guhaguruka mba numva ikirere cy'Imana kimanuka ndumva Imana igiye gutabara abantu ngiye gusenga iminota 10 yonyene hanyuma twitegure tujye gushigikira ishengero ryacu hariya kumubone bamenye n'abandi ko duhari amen uhagarika ibyawe tugende tubashigikire dusengereyo dukore gikorane sinayisenga mwese tugende turirimbe n'abakozi b'Imana bandi baraza gusigara hano basigarana ishengero ryo kumugoroba naryo rirahari ishengero ryo kumugoroba risumbira imubona amen kandi bakunda Imana kandi bakorera Imana ndumva hari imiryango ya mariage yugurutse hari amajambo ari hejuru y'ubuzima bwawe tera haleluya nagomba dusenge ndumva umuriro w'Imana ndumva imbaraga z'Imana ngiye gusenga iminota 10 yonyene ndikumva hari umuntu atigera anyoterwa ngo amazi ikintu cy'amazi ashobora no kuhera n'iyinga atayanyoye n'umugabo w'umunyakuri nyabirahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara ikambabwire muri bimwe muziho sinabona icyo yavuze gihera ibyo bitera gutera zamura amaboko yawe tegereza nkomeye icyo narabona nzabibona
Yesu ni umugabo w'umunyakuri, umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawushobora kugara. Yesu ni umugabo w'umunyakuri, umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawushobora kugara. Yesu ni umugabo w'umunyakuri, umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawushobora kugara. Yesu ni umugabo w'umunyakuri, n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawushobora kugara. Reka mbabwire. Mfise imyaka ingahe wewe? Mfise imyaka ingahe? 20 n'abatama b'imyaka 50 bahagurutse, wewe uricaye kandi ukeneye ko Imana igutabara. Turi mu bihe muzani no ku gicaniro ndakumujana hiyo, zamura amaboko yawe. Turi guhamagara imbaraga z'Imana, nawe uricaye. Hari ubwami bw'Imana bumanutse, hari ibicaniro, muzane hano. Lebosika, zamura amaboko yawe. Ayi lebosika, hari umuriro w'Imana umanutse. Tera haleluya, tera haleluya. Hari umuriro w'Imana umanutse. Tera haleluya, hari umuriro w'Imana umanutse. Tera haleluya. Kuko ari data wabivuze, kuko ari data wabivuze, bizoshika. Kuko ari data, kuko ari data, kuko ari data wabivuze, kuko ari data wabivuze, bizoshika. Kuko ari data, kuko ari data, kuko ari data wabivuze, kuko ari data wabivuze, bizoshika. hari umuriro w'Imana umanutse. Zamura amaboko. Hari imbaraga z'Imana zimanutse. Abazimu baratanguye gusha hariya. Umuriro w'Imana uratse mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ziramanutse. Ndumva umuriro umanutse hariya. Ndumva data ari gutabara. Ndumva hari imbaraga z'Imana zimanutse. Ndumva hari gutabaza Imana imanuye. Zamura ijwi ryamura ijwi usenge. Ndumva hari gutabaza Imana imanuye mu izina rya Yesu Kristo. Imana yampamagaye iramanuye umuriro hariya. Hari umuriro umanutse 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 hariya. Mwegere uriya muntu, mwegere uriya muntu, mwegere hariya mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu hari imbaraga zidasanzwe. Hari ibohera abantu bari gusohoka. Hari amabohera abantu bari gusohoka. Ndumva imbaraga, ndumva imbaraga, ndumva imbaraga ziratanguye gusha. Muragiye kumva akambo gakomeye. Muragiye kumva ukubohoka kudasanzwe. Ndumva amavuta yo kubohora. Senga wibohoza, senga wibohoza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hariya birahindutse, hariya birahindutse, hariya birahindutse. Sitakaya baba seke. Oh, rele sika. Oh,
ribosika natambuka data wabivuze bizoshika lele sikando besi lele babase muhagarara inyuma muhagarara inyuma muhagarara inyuma Ukari data wabivuze bizoshika imbaraga umuriro 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 uyu muzimu namurekure rimwe uyu muzimu namurekure rimwe iri bohero narivemo rimwe ndaturiye ndavuze ngo murekure ndavuze ngo murekure iyi myuka ni murekure iyi myuka ni murekure iyi myuka ni murekure rebobosika rabositete imbaraga z'abarozi imbaraga z'abarozi imbaraga z'abarozi aya majambo y'imivumo ariko ubuzima bwiwe ndavuze rimwe 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 ndavuze kabiri ndavuze kabiri twese ngo umuriro fire 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 zamura amaboko yawe ndikumva hari abantu batatu bafise imigende y'amaraso udatinya abantu ngwino ejo uzoza muri burake ushinga intahe ko ndumva icyo cyago gihagaze tambuka hano abantu mbasengere mfite imigende y'amaraso waragiye kwa muganga byaranze ngwino ndumva icyo cyago Imana igihagaritse mu izina rya Yesu rebosi Imana yambwiye abantu batatu nutinya nta muntu nakira inyuma y'iteraniro mu izina rya Yesu Daniel muhagarara inyuma rabasike I know to see Imana yampamagaye uyu muzimu namurekure uyu muzimu namurekure ariko mwasenze senga ukoma mu mashi nawe Imana ikuvugeho senga ukoma mu mashi senga koma mu mashi senga ukoma mu mashi senga mu mbaraga senga mu mbaraga ndumva icyago gihagaze ndumva icyago gihagaze ndumva icyago gihagaze icyago kirahagaze mu izina rya Yesu tambuka hano mugende mugura amazi mwese inyuma y'amasengesho mugende mugura amazi mwigigweyo igigwayo Daniel muhagarara inyuma labositeke ayilebosi uyu muntu ko mumuzanye ko ntamuhamagaye ko mumuzanye ntamuhamagaye turamusengera nyuma umujane hariho umwanya wo kumusengera Patrick mujane alebosika iyi ndwi yose ayiheze ariko araza abasimu ababasimu 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 abasimu ababasimu abasimu ababasimu amurekure mu izina rya Yesu iki cyago gihagarare iki cyago gihagarare teketeya imbaraga umuriro rebosike iki cyago ndagihagaritse iki cyago cy'umugende w'amaraso kigende rimwe kigende kabiri kigende gatatu ndaturiye mu izina rya Yesu 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 tera haleluya tera haleluya zamura amaboko yawe mwebwe musubire mu kibanza zamura amaboko yawe ndumva imbaraga z'Imana zamura amaboko yawe vuga ngo mwami Yesu vuga ngo mwami Yesu sigaje iminota 5 yonyine y'amasengesho iminota 5 Imana iguheremo akazi
ndumva hari abantu 12 viza zabo dusohotse, ndumva hari abantu Imana itabaye. Tera haleluya. Ikosa no kutibagira kino gicaniro, ariko hari abantu Imana yugururiye, abari barabasabye Imana irayibahaye. Imana irakugururiye, igihugu wasabye n'icyo Imana iguhaye. Tera haleluya, tera haleluya. Ya hari abantu bagera kuri ndwi Imana ihaye akazi. Nuko kwezi k'umunani nyine aba bantu kuraza